tuzingurure bibiliya zacu. Fiston abe hafi adufashe ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 22. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 22. Turasoma undi murongo. Paulo ahagarara hagati muri Areopago aravuga ati, bagabo bo muri Atenayi, mbonye muri byose ko mukabije kubaha imana zanyu, kuko aho nagendagenda nitegereza ibyo musenga, nasanze hari n'igicaniro cyanditsweko ngo icy'Imana itazwi. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabarira. Imana rurema yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'uri nica kenye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose n'abantu ibakuye mu muntu umwe ngo basagaze mu isi yose. Yashinze ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yageze, icira abantu imbibe z'aho baba, kugira ngo barondere Imana, ngo namba kumbure bakabakavye boyibona, naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Kuko muri yo ariho tubeshejweho tugenda turi n'ubugingo, nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati, kuko natwe turi uruvyaro rwayo. Amen. Urakoze. Daniel igice cya 6, ni ibice bibiri biturongora mu gusa n'abasozera ikigwa cacu twatanguye kwa Mungu heze. Daniel urupapuro 968 kuba afise bibiliya z'ikirundi, igice cya 6 umurongo wa 3. Maze Danieli aba agakomeye kuruta abandi bakuru b'abaganwa, kuko yari mu ubwenge bw'agahebuza, mbere umwami yiyumvira kumwegurira kuganza igihugu cyose. 4 na 5. Maze b'abakuru n'abaganwa bahera ko barondera ubwitwazo rw'ico borega Danieli ku by'igihugu, ariko bamubura ku bwitwazo na rumwe canke igitiriganye, kuko yari umwizigigwa, ntaboneke ko amafuti canke igitiriganye na kimwe. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta gwitwazo tworonka kuri Danieli, shiti tururonse mu by'ibyagezo by'Imana yiwe. Urakoze. Genda kuri 18 umurongo. Simba kuri 18 aho nyene. Nuko umwami asubira mu ngoro yiwe, akesha ijoro adafunguye, atanivyo kumunezereza abamuzanira, ntiyaruha agoheka. Ijoro rikeye mu mutwenzi, umwami aravyukuruka, agenda yihuta aja kuri rwagobo rw'intambwe. 25. Nuko umwami Dariyo yandikira amoko yose heza 20 yiheze. ashitse hafi ya rwagobo Danieli yarimwo, ahamagara n'ijwi ry'umubabaro abaza Danieli ati, yewe Danieli musavyi w'Imana nzima, mbega Imana yawe ukorera na ntaryo yashoboye kugukiza izo ntambwe? Maze Danieli yishura umwami ati, mugenzi nyaguhoraho, Imana yanje yarungise umumarayika wayo azibiza iminwa y'intambwe, ntaco zankozeko, kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro, kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. Urakoze. 25. Nuko umwami Dariyo yandikira amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe baba mu isi yose, ati amahoro agwire muri mwebwe. Shinze icagezwe ngo mu bwami bwanje iyo buva bukagera, abantu bahindira agashisi imbere y'Imana ya Danieli bayubahe, kuko ariyo Mana nzima ihora ihangamye ibihe byose, ubwami bwayo ntibuzokwigera buhangura, kandi ingoma yayo izoshika no kwiherezo. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi. Murumvise abo duhejeje gusengera, niyo igira iki? Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi,
kandi niyo yakuye daniyeli mu menyo y'intambwe. Mhm. Nuko ku ngoma ya dariyo no ku ngoma ya kuro umuperesi daniyeli agira ikiganza cyiza. Urakoze. Urashobora iyo mikrofone yawe uyishire hafi, ushobora kongera kuza kugukenera. Amen. Kwa Mungu twatanguye iyi suje twibutsanya canke turiko turarondera insobanuro canke definition yo guhimbaza, ubuzima buhimbaza. Iki ni igice cya kabiri. Ni suje ndende itoroshe guheza mu kanya gato, ariko kwitoroshe guheza mu nyigisho n'amajambo, iroroshe gupratika, iroroshe gushira mu bikorwa, kuko aho niho tuko turarondera insobanuro nyakuri yo guhimbaza Imana. Haleluya. Iyo uguhimbaza canke gusenga guhindutse ibintu dukora canke dukorera hamwe, iyo duhuye rimwe na rimwe kwa Mungu, kwa gatatu, muri 40 jours, mu minsi 3, tugira rimwe mu kwezi, iyo gusenga, ibyo twita gusenga no guhimbaza bicitse ibintu dukora iyo duhuye rimwe na rimwe, ntikube uko gusenga, ntikube ubuzima canke uko guhimbaza ntikube ubuzima bunyotewe Imana kandi bushaka guhazwa n'Imana yonyene. Uguhimbaza canke ugusenga kwacu kuba gutaye intumbero. Ni kuvuga ngo twisanga mu nsobanuro, twisanga turiko twita guhimbaza no gusenga uko kutari. Twarabonye bimwe mu bijanye n'intambamyi duhura nazo canke ziranga abantu babaho ubuzima budahimbaza. Hano Paulo ashitse muri iki gisagara, muri Atenayi, asanga abantu baho bafise umwete udasanzwe mu gusenga no mu guhimbaza ibigirwamana. Bari barubatse ibigirwamana n'ibicaniro byinshi muri ico gisagara, binganye igitigiri n'imana zabo. Hanyuma bubaka ikindi gicaniro kirimo suspense, kirimo amakenga, bacandika ko ngo iki gicaniro ni ic'Imana itazwi. Hari Imana itazwi. Ndiko ndiyumvirira ijambo nibajije ngo ni gute ushobora kumenya neza ugasobanukirwa neza ibindi bigirwamana ata sensibilité bifise, ibiti ibindi vyitwa mu bikoko. Abaza amakuru yo mu Buhindi, murazi ko ni igihugu kimwe mu bihugu byinshi biri ku isi birangwa n'ibigirwamana byinshi n'imana nyinshi. Paulo ahageze atangazwa n'ingene bafise umwete udasanzwe mu guhimbaza no gusenga ivyo bindi bigirwamana. Jewe nawe ntidushobora kumenya, na Bibiliya ntivuga ivyo bigirwamana bindi bubatse basenga ico vyoba byari byarabakoreye, ariko bisanga muri
esheki iteye ubwoba yo kwirengagiza canke kutamenya Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana itabumbwa n'amaboko y'abantu, Imana itaba mu nsengero. Asanga abo bantu bashize umwete mu gukora igihushani. Ico gisagara dufate ko ari nka Bujumbura, ariko kikagira ikintu cy'umwihariko, cyari gifise abantu, hari ahantu hari rigara yahuriramo n'abantu bavuga ibyabaye, amakuru y'ibyabaye, ibintu bigezweho. Cyari gisagara kirimwo abantu b'abanyabwenge, abantu badandaza, ariko kandi harimo n'abantu bigira abayuwayi, bazi kugenzura, bibaza ko bazi kugenzura no gusobanura ibihe. Dufate ko ari hariya kuri Bata, abantu bazinduka n'umwete, ariko kandi ata kintu gifadika bagiye gukora, bagiye juste kuvuga amakuru. Inga Trump yarayari nayo yungutse muri uku kwezi, okay? Bakavuga ibintu bisiga ubwenge, ngira ngo murabizi ku marigara yo mu Buyenzi, ibintu nk'ibi. Hariho abantu bateye ubwoba, bazi kuhakonta, ubabonye ukatangura kumira mate, ati nanje nicare bambwira ivyo bintu. Ubaravye kwa kure n'abantu bari excita kabisa, utegerezwa kumviriza ivyo bariko baravuga. Paulo arungurutse asanga abo bantu bari muri bamwe bemera ibiriko biraba muri ico gisagara. Bamwe bafise ibigirwamana byabo basenga, abandi kumbura basenga bukebuka, abandi cyane. Paulo atangazwa n'ingene abo bantu bose muri rusange, aravuga ngo ntangajwe n'ingene mufise umwete udasanzwe mu kubahiriza izo mana zanyu. Ariko hari ikindi narungurutse, hari igicaniro nasanze mwubatse mucita ngo Imana itazwi. Paulo aravuga ati iyo Mana itazwi niyo ngira ndababwira. Ahera ngaho, kuko abantu bose baci bavuga ati bagabo turavumbuye, rya zina rigira rihinduke, turonke irindi zina twandika kuri iki gicaniro. Haje undi umuntu w'umujekone aje kudukosora no kutwungura ku buhinga bwacu. Ababwiye amakuru y'iyo Mana bavuze ko itazwi. Batangazwa n'ingene iyo Mana itazwi, bise ngo ntizwi, niyo ituma muhema. Iyo Mana ntiba muri izo ngoro, muri izo sinagogi. Iyo Mana ntiba muri ivyo bigirwamana no muri ivyo bicaniro. Ngo iyo Mana niyo yaremye amahanga, ishiraho n'imbibe, irema amahanga yose bakuye mu muntu umwe, ishiraho imbibe, ishiraho ibyo yashizeho byose, ngo kugira ngo bigende gute? Ngo kugira ngo abo bantu yaremye kumbure bakabakavye barabe ko boyikorako. Hari akantu karyoshe ngaha ngo nubwo iyo Mana itari kure n'umuntu wese. Aha niho vyugariye rero. Iyo Mana mufeza semblant, iyo Mana mwigirisha ngo ntizwi, iyo Mana mwirengagiza, iyo Mana mutera kagere, iyo Mana mwanyohesheje izindi mana n'ibigirwamana vyose, iyo Mana iri hafi yanyu. Iyo Mana ntirondegwa mu nsengero.
iyo mana raba neza iri hafi yawe, kandi niwaba sincere urasanga iyo mana wayirengagije, kubera ko uravye ivyo yaremye, uravye uwo mwicaranye, uravye isi ingene imeze n'ibiyigize, ibi bintu tutabeshanye ntibyashizweho na kimwe muri ibyo bigirwamana mwashizemo umwete wo gusenga, kunamira. nta nzi ngo abantu barihenda, murabe neza. Paulo arabadefiya, bamwe baravuga ati wende zako ivyo bintu rero uzanye vy'amangetengete, nguzanye ibintu bishasha kutubwira. Abo n'abantu badashaka kumva amakuru y'iyo mana yirengagijwe, ariko muri bo bumva ko meme biri, hari abandi bumvise biri intéressant, baravuga ati Paulo ko ivyo bintu menga birafise ubwenge, birafise intumbero, baca baramukurikira ati twibwirire ibindi birenze ivyo hejeje kuvugira hajya ahantu muri rijya rigara. Paulo aranzika arababwira ivy'iyo mana. Kimwe mu bibazo dufise kitubuza guhindura ama priorite, umwete twashira muri izo mana, muri ivyo bigirwamana bindi, uwo mwete n'inkomezi, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mukundishe uhora Imana yanyu mitima yanyu, ubwenge bwanyu n'inkomezi zanyu zose. Ni gute umuntu nkawe nanje twa lisansi twategerezwa kwisuka, kwemera kuzirikwa n'uyu mwami? Ni gute duhinduka abo kumwirengagiza, hanyuma tukikangura mu buzima bwacu harimo ibindi bintu vy'ibigirwamana dushiramo inguvu zacu zose, umwete n'inkomezi zacu zose n'imitima yacu yose? Ndifuza ko tuba imvuga kuri kubijanye n'ubuzima buhimbaza. Ikibazo ishengero dufise muri iki gihe ni gushira inguvu mu guhura kwacu, tukavyiyumvira ko ingene tugiye guhura, tukitonda, tukavyambarira, hanyuma tukaja kwisango aho dusanzwe duhurira, tukabigirana ubwitonzi, tukavyubahiriza, ariko vy'ukuri hano siho bahimbariza. Mu bibanza, mu maprograme, siho Imana ihimbarizwa, kubera ko Imana ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Imana ngo uravye neza wokabakaba wosanga itari kure yawe, naho kwa Mungu no kwa gatanu n'indi misi ariho tuba serieux mu bijanye no gusenga no guhimbaza, tukavyitondera. Raba neza, Imana ntiba ngaha. Tuyihimbaza kubera ko iba muri twebwe, ntituyihimbaza kubera ko twayisanze mu kibanza. Iyo tuyironderera mu kibanza,
tugwa mu isanganya wa musamariyakazi yagwamwo. Yesu aramubwira ati, nyina wanje, si namwe abasamariya, si natwe abayuda, aho dusengera si cyo gifise icyo kimaze kuri uyu mwanya, ahubwo igifise icyo kimaze ni uwo usenga n'ingene umusenga. So ugashira inguvu aho usengera, raba ubuzima bwawe ingene bumeze. Urahafise aho usengera, ariko urabona ko igisagara cyose n'imiryango yose kwidogera, wayivye abamama, wabivye abagabo babo. Kandi ufise aho usengera, kuko Yesu yaratanguye gukora aho louange na adoration ibera, aho isanganya ry'uwo mugore ryabereye, aho umutima wiwe wokayihimbaje mu buzima bwiwe bwa misi yose. Uwo mutima yawuhindukirije abagabo na ambition z'ubuzima. Yesu agiye kuhakora, umugore azana icitwaza, aravuga ati, tuvuge kuvyo ahantu dusengera. Abiwacu wa Samariya dusengera kuri uyu musozi, hanyuma namwe musengera i Yerusalemu. Tubivugane ko Yesu aramubwira ati, ahantu ntuncika, igihe kiraje kandi cyashitse, aho abasenga bitarimwo amanyanga, aho abahimbaza bitarimwo amanyanga, batabikorera mu kibanza, batabikorera ku munsi runaka, kuri adresse runaka, muri Life Center, muri Fekabu, muri Anglikani, ku Karago, ku musozi mu Buganda, batabikorera aho hantu, ariko babikora mu mpemu no mukuri. Aho niho defi iri kuri jewe nawe uyu munsi. Dufise aho dusengera, turirimba indirimbo zose zo kuninahaza Imana, turumva ijambo ry'Imana, ariko iyo turi mu bibanza byo guhimbazamwo mu buryo bufadika, ibibanza byo guhimbazamwo mu buryo bufadika, si muri Life Center, si dimanche mu gitondo, si vendredi, si jeudi ku Karago, ikibanza cyo guhimbarizamo Imana mu buryo bufadika ni mu buzima bwawe bwa misi yose. Haleluya. So iyo turi muri ibyo bibanza byo guhimbarizamo mu buryo bufadika, ni ukuvuga mu kuri no mu mpemu, ubuzima naho hantu abantu barindiriye kuraba ko turabahimbaza by'ukuri, ko dusenga. Ariko naho hantu nyene, nka wa musamariyakazi, naho hantu nyene ubuzima bwacu butangura kugirirwa ko kabaza, abantu bagatangura gukestiona amasengesho dusenga no guhimbaza duhimbaza. Aho byategerezwa gutomokera, aho abantu bategerezwa kuturabira bakavuga ati, uriya muntu arasenga koko, naho hantu nyene muri ico kibanza abantu bashira kabaza mu gusenga, kuvyerekeye no gusenga kwacu. Turabibona? Naho hantu nyene ubuzima buca butangura kuzazanira abantu, baturaba bakazazanirwa, wanachanganikiwa, bakavuga ati, none abasi babandi basenga, si babandi bagendana amabibiliya, si babandi bakora ibikorane, si babandi, none ko ivyo basenga, ivyo bahimbaza, iyo Mana bavuga, tutariko tuyibona kuri terrain, ubwo buzima ko turiko tububona kuri terrain, abantu bakazazanirwa. Abafundi muri ngaha, urugezo rwacu rwo guhimbaza Imana, santa kuciyundaba cyane, ni userukira abafundi ngaha. Amen. Urugezo rwanyu rwo guhimbaza Imana singaha.
si mu guparanganya amajambo Yesu ruwera nakupenda unayua siwezi ishi bila wewe singaha ni kuri terre. Abafundi muvuge amen. Aho turahagaruka. Iyo ubuzima bwacu burangwa n'amafuti, aho tubaye n'aho dukorera, ugusenga kwacu no guhimbaza kwacu guca kuzazanira abantu mu buryo buhe. Amasengesho yacu n'amasengero yacu nivyo twita gukizwa, bicika ibintu bicokogwa, bitangura gucokorwa, bitangura gutukwa, bitangura gutungwa intoki, bitangura kugawa. Kubera iki? Twahinduye amapriorite, twacuritse ibintu, tuza mu masengero tukaba serieux, tukifata neza, kuko ngaha umuntu wese ni umutagatifu, aha umuntu wese ni ntore, aha umuntu wese ni ntungane. Dufe kwiga indirimbo zose tuziririmbe neza, hanyuma twigishwe kwitabiriza amina na haleluya, twige kuvyina makorasi no gufukama no kumanika amaboko. Ivyo vyose na shetani n'abadayimoni bashengerana n'abana b'Imana, vyose ivyo vyose barabikora neza mu mutekano ntangere. Ariko siko guhimbaza. Guhimbaza ni sohoka ngaha tuje guhimbaza. Ni Imana yabwiye itumako kwa Farao ati Mose mubwire arekure abantu banje baje, kuko ico kibanza barimwo cabagize abaja. Nta mwidegemvyo bafise wo kunsenga. Ntibari bagiye muri 40 jours, ntibari bagiye mu bikorane. Sivyo Imana yari kwiravuga. Imana yari bakeneye mu buzima, yabaremeye kubamwo mu bikogwa nk'abarimyi. Imana yari bakeneye mu bikogwa nk'abanyabiro, nk'abakomerçant, yari bakeneye nk'abaganga kuri terrain kugira ngo baje kwihimbaza mu kuri no mu mpwemu. Haleluya. Imana ntiyari bahamagaye kuja kuvuga mu ndimi. Imana ntiyari bahamagaye kuja gushiraho amagahunda y'imigoroba ya louange, worship like never before. Vendredi spécial, vendredi saint, louange spéciale. Duhure mu bihe vy'impemburo. Sivyo Imana yari bahamagariye. Yari bahamagaye nk'abantu yaremye mu ishusho yayo, kugira ngo muri iyo shusho ariyo kamere yayo baje gukora ibikorwa vyiza bitagira umugayo. Ubuzima bwacu uku niko buhimbaza. Kuko urashaka kuvuga uti none pratiquement kumenga nubu ntibitomoye neza. Pratiquement mu buryo bufadika duhimbaza Imana gute? Ko ivyo dukora ngaho biteye umugere. Bene data, sindiko ndabitera umugere, ni ibintu bikenewe cyane. Ivyo dukora iyo duhuye, ariko bigira akamaro kandi vyakigwa mu mutima w'Imana bivanye n'ubuzima buriko burabikora, eta yabwo ingene ubwo buzima bumeze, kugira ngo ntitwisange mu gitigiri cy'abantu Imana yabwira kera ubwoko bwayo ngo mu nkuru izo nduru mu matwi sinyeneye, izo ndirimbo zanyu, ayo mabla bla 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 yanyu, ivyo bikorane vyanyu sinshaka, kubera ko ico nshaka sico mumpa.
nshaka imitima yanyu mwe mukanzanira amaporogaramu, nshaka ubuzima bwanyu mwe mukanzanira amaproje yo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Abagira neza ndabafise ku isi, kandi n'ivyo mwobikora. Icyo tuma mubikora neza ivyo nuko mwobikora mu bushobozi bw'ishusho yanjye nabaremanye, ni kamere yanjye iba muri mwebwe. Haleluya. Hari ikintu maze iminsi mperuka kuvuga ko haraheze amezi ngira ngo 2. Ikintu tubona nk'inyishu cyangwa ubushobozi budufasha guhimbaza Imana mu kuri no mu mpemu, ni umwimenyerezo. Sisi gituma mu Kirundi bidasona neza gupratika la présence de Dieu, kwimenyereza, kugira exercice, kugira tizi, kubigira umugenzo, gupratika sa présence. Kubera iki? Iyo tutabigize umwimenyerezo, nta gituma, ntaco tubuza kugira isanganya rya babandi Paulo yariko aravuga. Kubera ko dusohoka ngaha tukisanga mu mitego na speed yo kwirukana ubuzima, hanyuma mu kwirukana ubuzima tugasanga ntituriko twirukana n'Imana, ntituri kumwe n'Imana. Ubuzima bwacu bukarangwa n'uruhagarara, tugasanga dufatwa n'ibigwara bivuye ku ruhagarara, ibigwara bifata abandi bose badafitiye confiance Imana. Abandi bose bariko bakarana ngo barabimaze, amafaranga barayamaze, amaproje barayajanye, ivyubahiro, amaposte, ibiki barabimaze, tugasanga uruhagarara bubarimo natwe nirwo turimo. Dukizwa niki? Dukizwa no gutekana ku birenge vya Kristo, tukabigira priorite, tukabigira ikiza mbere y'ibindi. Ahandi hoho bene data, turapfuye nk'abandi bose badafise ivyizigiro mu Mana. Ikindi banga riri ngaho, ntibitugira abanebwe, kubera ko ishusho y'Imana muri twebwe, kamere y'Imana itegerejwe, ijejwe guhishura ubwenge bw'ubumana. Noneho twaba kuri terrain tukadekuvura ama strategie, ubundi buryo bwo gukora no kurangura imigambi yacu turuhutse kandi dufite confiance Imana yaturemye, itaturemeye kunanigwa. Haleluya. Ariko ikiba ni iki? Ni kwisanga ku muvuduko Imana tukamatana nayo iyo tuje mu bikorane, twava mu bikorane, kuko mu bikorane kame igikorane ni ikintu cyiza. Ntimugahebe gukoranira hamwe bene data. Uku gukoranira hamwe ni vya mbere, ariko kandi kugukoranira hamwe ushobora kugupfisha ubusa. Kubera iki? Aha tuza kongerwamo inkomezi, tuza kugira iki? Tuza gucelebra Imana twahimbaje kuri terrain, Imana tumaze iminsi twizigira mu buzima bugoye, bikoroha canke bigakomera, ariko tukabandanya turi fidèle, tukabandanya
tumatanye nayo, iyo mana hagera kuwa Mungu cyangwa kuwa gatanu cyangwa kuwa kane ukavuga uti iyo mana ntegerezwa kuja kuyamamaza ivyo yarayinkoreye. Hanyuma ya ndirimbo ivyo wankoreye ndaguhimbaza, urukundo rwa ndaguhimbaza. Amen. Ivyo yakoze nibiki? Ivyo yakoze kubera gufatana no kunywana nayo, yagushoboje kunesha, yagushoboje kuyihimbaza, yagushoboje kubungabunga ivyo ujejwe neza mu kazi k'abandi. Amen. Kwimenyereza ukubaho kw'Imana nukureka Imana igafata kontrole y'imitima yacu. Imana tuzirikiweko ni ubushobozi budushoboza kubaho mu mwidegemvyo, tutaboshwe canke ngo tugirwe abaja n'ikindi kintu ico ari cyo cyose. Imana tuzirikiweho sukuzirikwa gusa, ariko muri uko kuzirikwa harimo ubushobozi budushoboza kubohoka kuri kamere zacu, kubohoka kuri ambition zacu. Bene data, numva mfise inyota yo kubohoka kuri jewe uko ndushirizaho kuzirikirwa kuri we. Amen. Kubera ko isi ikora uko ishoboye kose ngo ituboheshe ibindi byose, ibohesha abandi badafitanye isezerano n'Imana. Uko ndushirizaho kubohwa, kuzirikirwa kuri we, niko umwidegemvyo wanje ufadika. Amen. So ndashaka kutaba umuja w'ikindi kintu na kimwe, ndashaka kutaba umuja w'ifaranga kuri terrain, ndashaka kutaba umuja w'ivyubahiro ingene bambona n'ingene bamvuga, ndashaka kutaba umuja wo gutera imbere. Gutera imbere ni vyiza, umuntu wese yovyifuza, ariko iyo bimaze kuba, mbega ijambo riremere umuntu yo kwitani, iyo bimaze kuba iyo bigushikanya ahantu ataco utokora kugira ngo utere imbere use n'abandi, kaba kadereye. Okay, rega gutirisha birabaho, kandi gutirisha mu mwanya muto birashobora kumera neza bikareisisa pe. Ariko ndakurahiye, ivyo uronse vyose mu kinyoma, ingene principe z'Imana n'ubwami, ubumana n'ibiki vyose bimeze, nta tiro uzobiryamana, nta tiro uzobironkana. So wotumujya bike ukaryama kare ukinovora gatiro, kuko kubura tiro bene data ni ivyago. Urabona hari gihe kuri terrain twigira abantu badashaka guhimbaza Imana, tugakora amafuti yose abaho, hanyuma tukibaza ngo biraheze nta watubonye. Fine, Imana ikakurindira sha, ikakurindira mu gitanda canke ku kirago, ikakurindira amanyama na maske wayikuye, mwese mwambaye impuzu z'ijoro, abandi mutanazambaye. Imana ikaza ikadodora ku mitima, ku nzugi z'imitima yacu. Haleluya. Nico gituma ico nkora niki, narababwiye ibanga gikiyo. Bene data, ntimugapfusha ibiyo byanyu busa. Biriya biyo sivyo kwimakiya gusa no gusokoza, hari ikindi gikorwa mushobora kubikoresha. Kubera ko hari igihe hagati mu munsi tutiyubahuka, kubera ko dusatiriwe, turi muri course iteye ubwoba, ntegerezwa kubironka. Ijya mashi tegerezwa gupasa, nanje ntegerezwa kuja muri kijya kibanza, nanje ntegerezwa kunguka nk'abandi, nanje ntegerezwa kugendera mu ndege, nanje ntegerezwa kujana abana banje kwiga hanze, nanje ntegerezwa. Hanyuma iyo umuvuduko w'umunsi waheze n'amanyama yose atawe muri ko murahiganwa, iyubahuke uje mu kiyo.
aha ndi mu kiyo kumbe muhava mugira ngo ni mwebwe niko ndaraba ndi mu kiyo amahoro ga adorateur uyu munsi wahimbaje gute mwa ndiko ndiraba mu kiyo ako kanya nyene kwera umutima wanje wifuza kudahimbaza Imana nk'umunyedini mu manyanga ntegerezwa kubahuka no kwibuka ahantu nakubise icenga umuntu ahantu nabeshe ntategerezwa kubesha kuko umuadorateur umuntu afise ubuzima buhimbaza n'umuntu yubahuka kwievalua n'umuntu ategerezwa kuba hange kugira ngo ishusho yiwe ya Kristo kamere ya Kristo ntahave ayizana ayambika ku yindi maske nico gituma kuko nkeneye gusinzira neza chakiyo nakoresheje mu gitondo nimakiya ngenda nsokoza ndaba ku freshera isawa gihindutse ico kumfasha kwievalua jewe umu adorateur bite isukari yereta ntiyavuze ngo ni 2,000 angahe 2350 vyari bikenewe kushirako irindi jana kuko umugore wawe yakubajije ahuri kwera uzi ari umuntu w'amadetaye wamucereje umubwira ngo uri a 5 metres kandi wari ukiri mu biro byari bikenewe kijya gitambara cy'abandi gatayeri ego ivyo yakubwiye umushonere byari bikwiye byakwiye ariko hasigaye ikindi kinini wakimusavye yaje gutora impuzu yiwe arakubaza ko hari cyo cyasigaye uramurahira ufyeta hasi comptable we hekonta ibiharuro vyawe kumenga birimo amayeri menshi byari bikenewe ntuzi ko uwuhimbaza abona ibikorerwa mu mpisho byose ubu umubwire ngo ndakwizigiye niwe buzima bwanje kwa Mungu uzobimubwira no kuwa gatanu kandi kuri terre byakunaniye wananiwe mu biharuro kuvuga ukuri ko aya yabuze ndi muri mwe kubera ko nayitije uri kurafyifitiza hari gicapo muri ko murabona birumvikana munyemerera tukagenda guhimbaza kuko guhimbaza sa Imana iri kuraduhamagarira kuyihimbaza mu kuri no mu mpemu iyo twimenyereza gupratika ukubaho kwiwe bene data ndakurahiye biragoye kandi sakabuto ufyonda ariko nk'inyishu nk'ikintu kidushoboza gutera imbere no gukura mu guhimbaza Imana beneda uri kumwe n'Imana nta mafuti wokora
erega amafuti yacu tuyakora kubera ko twiyaranja tukabrutaliza Imana, tukayibwira ko ntidukeneye. Tuze duhurire dimanche, ndagusherise, ndakubwire mfatanye n'abandi kukubwira ya majambo meza, ariko kuri terrain ndeka nigwarize. Iyo sa présence, iyo kubaho kwayo kutagaragara mu buzima bwacu, nta futi tutokora. So solution, kubigira priorité mu vyibanze, mu vyo witaho, utegerezwa kwitaho. Mwene data, imenyereze. Iyi sujet irakomeye cyane twaronse muri uyu mwaka, kuzirikwa kuri we. Ati none ushaka kuvuga ko tutogeragezwa? Turageragezwa nyene, ariko dufise protection. Uyu mugabo tuzirikiwe ko atuburira tutarakorokera muri iyo manga, kubera ko bihagaze no kunyota dufise yo kumwumvira, amaraso abanje kuva canke atabanje kuva. Haleluya. Turabantu turi determine kuyihimbaza izuba ryatse canke imvura yaguye, ariko murango canke mwijoro. Abikorene ba kabiri igice nitwasoma igice cya 3 umurongo wa 17, muandike ngo ariko uwo mwami niwe muhemu, kandi aho muhemu ari haba umwidegemvyo. Haleluya. Ni twebwe tubohoka mu gupratika sa présence. Haleluya. Tubohoka amanyama yacu, tubohoka ambition zacu, tubohoka ukwikunda kwacu, tugasanga tuko tuvuga ya ndirimbo ngo kubaho ni Kristo, gupfa nako ni inyungu. Hari jambo Imana iheruka kunyongorera rigoye, sujet yayigoye, ariko nibaza ko tuzoriganira ko mu misiri imbere. Urupfu. Urupfu. Ubwiza bw'urupfu. Urabona urwo rupfu dutinya? Urabona ivyo bintu bitubuza guhimbaza Imana mu kuri no mu muhemu, kubera ko turatinya. Hari ibintu dutinya byo hava bitubako. Ewe ivyo bintu birabaho, ariko kandi si ivyo gusa, gushika no ku rupfu. Turabantu bashobora gupfa kandi bazopfa, ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo urupfu rw'umugororotsi. Ya ugumugororotsi. Entre parenthèses. Ku murongo wa 18 aho nyene avuga ngo mu kuraba ubwiza bw'umwami. Ico kiracari ca mbere kiza nk'inyishu idufasha guhimbaza kuri terrain. Mu kuraba ubwiza bw'umwami turahinduka, tugashushanywa n'iyo shusho turiko turaraba, ni Kristo kamere, tukava mu bwiza tuja mu bundi duhinduwe n'umwami ari we muhemu. Haleluya. Urabona twirengagiza, ariko kandi turafise impamvu twinyora sa présence, kuko sa présence iza kuderanja, iza kuvyonga, iza gupangura amafuti yacu tuba twapanze. Ni ubwiza bwe ntitwobukorana amafuti, kiretse tubanje kubwiyambura tukabwishitura, hanyuma tukumva turi libre gukora ivyo dushaka n'ingene tuvyumva. Ariko aussi longtemps turi attaché, tuzirikiwe muri ubu bwiza buguma ari ikintu cyo kwinovora. Ubu bwiza buguma ari ikintu utokiremplacer n'ikindi kintu. Ubu bwiza okay. Kindi cha kabiri, gupratika sa présence cyari cyambere. Cha kabiri ni gushira mu ngiro ivyo twemera. Gushira mu ngiro ivyo twemera. Bene data, nta bantu baba théoricien nk'abakizwa. Nta bantu bazi ibintu byinshi
nk'abantu basenga. Nico gituma hari n'umuntu wari uzi ko hari abantu ngaha ashobora kuba ari ngaha kubera gukunda les messages, azigereranya na ahasengera muri Gatolika canke hehe, akavuga ati je nakunda Gatolika iwacu, ishengero ry'abavyeyi banje, ariko umunsi umwe narungurutse mu bakizwa muri Fekabu kuri Life Center, mpura na message ndakunda ingene bigisha, barasobanura ijambo karyumva. Okay, kuryumva ni kimwe, ariko kurishira mu ngiro rero ni kindi. So nico gituma mvuze ngo nta bantu bazi ibintu byinshi, ukuri kwinshi nk'abantu basenga. Abantu b'abakizwa tuzi ibintu byinshi, ariko kugira ngo tuba abantu bahimbaza, bafise ubuzima buhimbaza, dukwiye kugira umwete mu gushira mu ngiro ivyo tuzi nk'ukuri. No kuvuga ngo conviction zacu bishigwa mu ngiro gute ryari. Naha twasomye rero muri Daniyeli. Reka mbanze ndababwire Daniyeli. Daniyeli numwe mu bagabo batatu muri iki gice ca gatandatu. Abagabo batatu batowe nk'aba gouverneur ku ngoma y'umwami Dario. Batowe nk'aba gouverneur baganza ama district 120. Daniyeli kubera ubwenge n'ubukerebutsi bwiwe, umwami amuravye aravuga ati Daniyeli niyobura muri aba ba gouverneur batatu baraba izo district zose cyangwa izo province zose. Hanyuma sivyo gusa, umwami ntiyagarukira ngaha, aravuga ati kubera ubwenge bwa Daniyeli n'ubukerebutsi, kumugira gouverneur n'ibintu biri hasi cyane, uziko nshobora no kumugira umwami agazi iki gihugu ndakimwegurire. Uwo n'umugabo w'umunyamahanga, uwo n'umugabo ari i Babuloni nk'impunzi, ariko kubera ari umugabo yanyuzwe n'Imana, mama we, ari umugabo ashira mu ngiro ivyo azi, ivyo yemera. Raba ingaruka, raba ushaka kuvuga ati uyu mugabo ni umugabo none sawa, yagize faveur ni ikiniki, ariko nagira ndakubwire ko Daniel yaserve, yakoze mu mareta atatu y'i Babuloni. Muri iki gice cya gatandatu Bibiliya ivuga ko yari afise imyaka 84. Nukuvuga ngo harura imyaka 60 irenga ari kuri terrain. Muri iyo myaka 60 irenga harimo izo regime zose cyangwa intwaro zitatu ya serve, kandi buri mwami yararekonesa, buri mwami yarumva amakuru ya Daniel. Nguwo kubera ubwenge bwiwe yahamagawe kurotora inzozi, nguwo kubera ubwenge bwiwe yahamagawe gusobanura ivyanditse ku ruhome umwami adashobora gusobanura no gutahura. Nguwo Daniel. Nguko ku buzima bwa Daniel bwahimbaje Imana. Rero ku murongo wa 4 ngo barondera icyo bomurega ku vy'igihugu, no kuvuga ku vy'akazi yakora muri leta, yari afise ibintu ajejwe. Barondera ivyo bomurega mu kazi akora, ngo barabura na kimwe. Mumvise aho guhimbaza bitangurira. Barondera ivyo bomurega, barabura na kimwe. Kubera iki? Daniel yari umwizigirwa, ngo nta mafuti yagira. Sivyo gusa, yari umunyamwete, nta negligence yaba muri we. Mu yandi majambo, ufatanije ibi bintu bitatu, Daniel yari inyanka mugayo. Yari umugabo ari integre, yari umugabo ashobora kuzezwa ibintu umutima utarinze gusimba.
yari umugabo yadefiya ubuzima, agakabura ubuzima bw'abamuraba bose. Kubera iki? Pa kubera ko yari igihangange, yari umuboga, pa kubera ko yarazi ubwo bwenge gusa bigarukire, ariko muri we ukubaho kw'Imana kwaragaragara. Daniyeli yari umugabo w'inyankamugayo. Kuba inyankamugayo kuri terrain, apana ngaha, aha mwomenya ko je ndi inyankamugayo. Iyo nshize ko ho nkababwira ingene nkunda umugore wanje, hanyuma mwandaba mukabona ingene ndirimba mumirije, mukabona ko ndi umugabo atari kirandamuke, mwese mwompa amanota y'ubunyankamugayo. Ariko si ngaha, ntabyo mwotora ngaha. Muri uku kumanika amaboko, muri uku kuvuga imirongo ya Bibiliya, ntabyo mwopfa mwaratowe. Ariko ubushobozi n'ubushizi bw'amanga bwo kubahuka, urabona ibintu kubahuka gutreta kuri iyi suje, kuvuga iyi suje ngo tuve ngaha tugende. Sinaje kubabwira ibintu by'amajambo, sinaje kubabwira ibintu nanje ntafise imbere yanje ndiko ndagerageza. Ubu si ubutumwa bwo kuri podium uhenurira abantu ngo murimenye bagabo, jewe aho sindimwo bagabo. Ubu n'umutima w'Imana kuwizera wese ari ngaha. Imana iratunyotewe, Imana irakeneye guhabwa icubahiro, apana mu ndirimbo ariko mu bikorwa mu buzima bwacu. Imana irakeneye gushemagizwa, apana mu makoraniro ariko aho tuba naho dukorera. Yewe Daniyeli, ikindi kwimenyereza kumvira Imana muri bito no na binini. Kumvira Imana biruta ikimazi, biruta kumvira Imana. Niko Samuel yabwiye Sauli, Imana yamutumye kuja kugeseza abamaleki. Sauli afata ingabo ziwe aravuga ati bagabo, Imana yambwiye ibi, ariko quand même logique, tube logique, dukoresha ivyiyumviro. Raba ivyo bimasa binuze, si ivyo gusa, raba batipe b'ababoga, raba ivyo bintu tutie pembeni wa ibintu vy'Imana. Imana nizi ubuzima tubayeho, tia pembeni, hanyuma tuzodiringa n'Imana. Sauli araza avuye ku rugamba, aratsinda da ku rugamba kuko Imana yari yamusezeraniye intsinzi, ariko muri iyo ntsinzi yavyonza akarere. Watsinze, ariko ejo hawe ko hari ibintu byategerezwa kugushoboza kubaho ejo neza muri aho nkoni n'Imana, ko wavyonza akarere bigenda gute? Araza feza semblant, aririmba amalouange, ngira hari kwa gatanu, Imana dusengira komeni, Imana itabura gusera, ni Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira. Samuel acomoka hari aravuga ati, Sauli, ubwo gwanaga izo nduru numva niziki? None sinakoze ivy'Imana yambwiye? Sauli, izo nduru ndiko ndumva niziki? Kubera ko kuja ku rugamba Imana yari yagutumye kugeseza, amen, yari yagutumye gutsemba, ariko amaeko ndiko ndumva aragaragaza ko ivy'Imana yagutumye utabikoze. Nibiki Sauli? Ngo je nabonye ari idée ya bien, nabonye ari idée ya bien, Mungu moya nabonye ari idée ya bien. Samuel, ibi bintu nawe biri logique, icara ndabigusobanurire neza. Raba bijya bimasa, raba bajya batipe, ibi bimasa nawe wenyene utigize gugu, ubijanye ku gicaniro ugaca ubiha Imana, Imana yokiborerwa n'amashimwe. Ya Sauli, Imana wigize petit gushika kuri uko kwego. Imana niyo yaremye amamasa yose yo kwisabaho,
niyo ituma avuka yandi akaribwa, niyo Imana ubutunzi bwose niyo nyenebwo. Uje kwikangisha, wanse gukora icyo yakubwiye, none uje kwibemberesha ayo mahera wivye. Imana iragiga iturega bene data, none bishoboka gute dushaka gukalma Imana ngo birashoboka ko tuyinumisha ubwinshi bw'ivyo dukora, amashikanwa ngayo. Ariko ayo mashikanwa biragoye kuvuga ibi mpagaze ngandi umupastori, kuko turakeneye amahera yo gukora igikorwa c'Imana. Ariko ayo mahera yawe nimba uyakura mu busuma, nimba uyakura mu mafuti, sinzi ngene Imana ibigenza. Sinzi nimba ifise kapasite yo kuyoza kugira ngo birengane, ariko sinibaza ko ntigigiturire, kuko Imana ikeneye imitima iyumvira kurusha ibintu tuza kuyishikanira. Haleluya. Samweli acabwira Sawuli uti uzi n'amakuru, ingoma ubutware urabyatswe. Kubera iki? Wanse kumvira uwaguhaye mission. Wageze kuri terrain ukora ivyo wishaki, kandi wari ufise ivyo watumwe gukora neza, ubizi neza. Sawuli watswe ingoma. So kumvira ni ikintu dukwiye kwimenyereza, kubera ko ni iyo twumvira Imana bigaragaza imitima yacu yo kwigirira confiance ku bijyanye n'ubuzima bwacu, kandi ni ikimenyetso cyerekana ko tutagendeshwa n'ibyo tubona ako kanya. Dufite Imana confiance ku bijyanye n'imiryango yacu, ubuzi bwacu, iterambere ryacu. Noneho byakoroha canke bikomeye tukayumvira, ariko iyo tuyumviye hari umunezero mu kumvira Imana. Haleluya. Ikindi, kwama ivyamwa ni ikimenyetso. Iyo twama ivyamwa ni ubundi buryo bwo guhimbaza Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 15 umurongo wa kangahe Gafisto? Umurongo wa 5. Somera. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 15 umurongo wa 5. Ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uwuguma muri jewe naje ngaguma muri we, uwo niwe yama cyane. Yes. Kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Urakoze cyane. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane. Iyo kuri terrain, iyo mu bibanza dukoreramo, iyo mu ngendo zacu, iyo mu business yacu twama ivyamwa byo kugororoka, bene data, bari abantu dukorana, bari abantu twirigwana, bari abantu dufitaniye amafere, ntibakene kumva, ntibakene kurinda kuzingurura Bibiliya no kubamena amatwi n'indirimbo. Ivyamwa vyawe bigaragaza kuri umuadorateur, ubuzima bwawe buriko burahimbaza Imana. Haleluya. Ubuzima bwawe buriko burahimbaza Imana. Psalm Zaburi igice cya 1 umurongo wa 3 havuga ngo umuntu yizigira, umuntu ari atashe, umuntu azirikiwe ku Mana, apratika, umuntu ahimbaza, ubuzima bwe buhimbaza, ngo ameze nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cyama ivyamwa igihe cyacu. Nta muntu apratika sa présence, nta muntu ubuzima bwe buhimbaza atama ivyamwa. Ntibikunda, ntibishoboka. Nimba ari yindi Psalm 92 verset 14 havuga ngo ikigazi, ngo bameze nk'ikigazi gitewe mu hanyuma ngo no mu butama bazosaza bama. Yo abantu bapratika, abantu
bahimbaza ubuzima bwabo buhimbaza Imana, ivyamwa byabo biragaragara no mu busaza. Nico gituma Daniyeli mu myaka 80 n'ingahe yari umuntu, yarakira umuntu wo kwifuzwa, umuntu ama companies ama societe aniganira ati uyu muri life center niwe hariho murafise aba engineer, murafise abantu bubaka ni wa mugabo muranumva ni Santa na Yosefu muri abo babiri ninde ti abo bose canke umwe muri bo umuhaye amamiliyoni yawe, umuhaye amakontenere yawe y'isima, umuhaye amaferabeto yawe, stoke y'amaferabeto yawe, nta bumeka. Andi materi mukoresha kuri tele na yahe ga Santa? Ubumeka. Sinzi ko iyo terme ikiriho. Je nageze gukora ikiyede muri vacances, narakora akazi ko kurondera amakaye na minerval, ngakora akazi karemereye cyane k'ikiyede maçon. So iyo terme ni yakera cyane, akameka. No kuvuga ngo baguha umufuko uja guponda wisima mu nkorofani zingahe z'umusenyi, wari yaranja ko iyo sima uwo mufuko ukurako akameka. Hanyuma inzu yatangura kwata imigaga, izuba ryatse cyangwa imvura nyinshi iguye, ababizi barabagasanga isima ingene doze bagize yo kuvanga isima n'umusenyi, abatipe bahenu inzu y'abandi kubera utumeka. Urabona, kubera niba banse guhimbaza Imana mu isima di, banse guhesha Imana icubahiro mu isima kubera uruhagarara, ngo ntawo kagisha abandi n'abandi niko bakora, abafundi mwebwe n'abandi kwama ivyamo. So ivyamwa twama ni ivyiki, bikora iki? No kugira twinezereze, dushima Imana, tugira iki? Turyoherwe ko twumviye Imana hanyuma tuzoje mu ijuru. Oya, ivyamwa twama bituma, hari ikintu bituma, hari ingaruka nziza izanana n'ivyo vyamwa. Hariya ku murongo wa kangahe ngaho muri Yohana 8, raba ku 8, ngo kuri ubwo 15:8 muri ivyo data arashimagizwa nimwama cyane, voilà, kandi mukaba bigishwa banje. Yabaramandasha. Kubw'ivyo ikintu gica kiba, data abantu basubira kubera ubuzima bwawe nanje buhimbaza, abantu basubira mu mugambi w'ico baremewe. Kumbe hariho Imana, kumbe Imana, ya Mana tuvuga ngo ntizwi, irabaho. Kumbe niba mu masengero, niba muri Gatolika, niba mu baporoto, niba mu baki, niba mu bavenisi, kumbe iba muri Fiston. Kumbe Fiston mu buzima niho ngihura n'umuntu ari honete ku ifaranga. Fiston wabigenjeje gute? Fiston mu mutima ngo iyo ndonse bike ndashima Imana, iyo ndonse byinshi ngashima Imana, mbumbwa n'ibyo mfise kubera ko Kristo yaranyuze. Haleluya. Fais de l'Éternel te de, uhimbarwe, uryohererwe Imana, Imana ikunyure, uyinovore, hanyuma ivyo bindi uzosanga ari bitonye. Ngo ntegerezwa kunguka nk'abandi, ngo uyu munsi ntegerezwa kama mbaya. Umuntu afise ubuzima buhimbaza suko. Haleluya. Okay, tuja kurangiza twisengere.
iyo ubuzima bwacu buhimbaza, narakivuze ko kwa Mungu n'ubutunzi bwacu burahimbaza, buravyumva. Farawo ati okay nimugenda, ariko hagira ivyo musiga. Baramurahira ati n'ugwembe ntidusiga, kubera ko ivyo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima wiwe uri. So ubitandukanya gute? Navyo biraja kumuhimbaza di, reka bije kumuhimbaza. Bene data, umunsi twakuze uru rugendo tugiye kwakselera rwo guhimbaza Imana mu buzima bwacu, muzotangazwa n'ibigega vyanyu. Ibigega vyacu bigiye kubona onction iteye ubwoba. Ibigega vyacu, mwari muzi ko ubundi Paulo aravuga ngo tuboneka nk'abakenye ariko dutungishije benshi. Okay, bicurike rero, hari igihe tuboneka nk'abatunzi kandi dukenesheje benshi. Iyo umuntu adahimbaza afeza semblant ko atunze, si prestige se. Hamutwe uronse ukatwumirako, ntawe ukorako ni jewe, ejo ntawe ubizi, hanyuma ukaboneka nk'umuntu atunze. Ariko hari abantu Imana yagutumye ko ngo kuri ivyo 10 ubamuhere 2. Ukajya ugahaga, bimwe bikaborera muri frigo, ukabikurayo uta, hamukaboneka nk'umuntu atunze ariko ukenesheje benshi. Hari benshi ukenesheje kubera iki? Umutima wawe waranse kunyugwa n'Imana, kugira ngo ubutunzi bwawe nabwo buhimbaza Imana. Mumva ko nguma subira kuzana ibintu bisa n'intambamizi tubuza kuja muri ubu buzima bwo guhimbaza kandi no kwimbura inyungu turonka mu kwimbura mu guhimbaza Imana, mu buzima buhimbaza Imana. Okay, katurangize ubuzima bwa Daniel nkuko twabisomye. Kubera guhimbaza Imana, kuba inyankamugayo, vyagenze gute? Kurya murongo uheza twasomye ngo umwami Dariyo yandikira amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zose, atamahoro agwire mu isi yose, atamahoro agwire muri mwebwe. Nshinze icyagezwe ngo mu bwami bwanje iyo buva bukagera abantu bahindira agashitsi iki imbere y'Imana ya Daniyeli, bayubahe bayihimbaze. Ndashinze icyagezwe. Hanyuma ngo kuko iyo Mana, umva ingene yivuze, uyu n'umupagani ruhebwa, ariko urabe ingene ubuzima bwa Daniyeli buzanye resultat, buzanye inyungu, buje gukura abantu bakuye umutima ku Mana, umutima w'umwami uhindukiriye umuremyi kubera ubuzima bwa Daniyeli. Haleluya. Bene data, ndabivuge gute dusenga? Reka tubandanye duheze iyi louange ni adoration ngo kuko iyo ariyo Mana igira iki nzima. Fata baba tipe bo muri Atenayi. Paulo amaze kubabwira ati iyo Mana mutazi, na wa mwami Dariyo yarayirengagije yigira Imana, akakanya nyene arabye ubuzima bwa Daniyeli. Daniyeli, ntutinye n'urupfu. Daniyeli, ya Mana twirengagije hani Babuloni nigutabaye, atangura kuyihimbaza ngo iyo niyo Mana nzima ihora ihangamye ibihe byose. Haleluya. Ngo ubwami bwayo ntibuzokwigera bugira iki? Buhangura, kandi ingoma yayo izoshika no kwiherezo. Niyo igira iki? Irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza, yemwe bene data, mu ijuru no mu isi. Kandi niyo yakuye Daniyeli mu menyo y'intambwe, nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro umuperesi Daniyeli agira ikiganza ciza. Ngira mvuge iyindi nyungu rero. Inyungu ibiva muri uko guhimbaza. Vuga ngo guhamwa tuzira ukuri. Iyo nyungu
Bibiliya yita nziza ariko ntawikunda, ntawoshaka kuyikoza ko n'agatoki. Ariko ni isezerano rya Bibiliya. Hariya muri Matayo 5 murongo wa 4 n'uwa 5 havuga ngo muzoba muhiriwe ngo nibagira iki, nibabahama bagira iki, babahoye ukugororoka. Murumva aya mahirwe dufise. Igihe cawe niki cyo guhimbaza Imana, ubuzima bwawe buhimbaze. Hanyuma mu nyungu ufise muri uko guhimbaza Imana harimo bien sûr gukuzwa, harimo kugaragaza ivyamwa, abantu bagahimbaza Imana bakagarukira umuremyi wabo. Ariko kandi uraraba neza, hariho inyungu idasigara inyuma. Urashobora guhamwa, urashobora guhamwa uzira ukugororoka, kubera ko turi mu isi tutari abisi. Igihe cyose tugororokeye Imana, igihe cyose duhimbaje Imana mu kuri no mu mpemu, hari abantu batabishaka. Shetani ntabikunda, agira uko ashoboye kose kugira ngo arangize ubuzima bwacu. Muzoba muhiriwe. Ako kazogaruka nitwavuga ku rupfu rw'umugororotsi n'urw'ikimazi. Ariko kandi urashobora guhamwa kubera ko wanse gufukamira Bayali. Urashobora guhamwa kubera ko wanse gutirisha nk'abandi. Mu guhamwa duhamwa mu buryo buhe? Ni inyungu, ntimubishire mu ngorane. Duhamwa mu buryo buhe? Erega abafunga kiwani muri iki gihe bitwa abantu bari sharp, nibo bakomegwa amashi. Abantu bazi kurenganya abandi sans suite nibo bantu bazwi. Isi yemera ikomera amashi. Yabikoze mu mayeri, nimwamufashe kandi n'amaraso yasesetse ariko ntaco. Okay? Vyarenganye ntaco. Hari mu butungane bwo kwisi mpuzamakungu bugaca buza bugafirifitiza bikarengana. Okay? Hanyuma inkozi z'ibibi zikagwira. Hanyuma umugororotsi we agahamwa akaziriki, ntaziza amafuti, azize kubaha Imana. Ivyo mubifate nk'inyungu, kuko nutabifata nk'inyungu naho tugera kuri terrain hahandi duhimbaza tugatangura gukwepa, tukaja muri compromis, tugatangura gukwepa ubuzima buhimbaza Imana. Kubera iki? Have duhamwa da abana banje bazorerwa niki? Reka sha ababikoze n'imbwa zanje, abagira ukubo n'imbwa zanje nibabayeho. Ariko umuadorateur wese uko aravuga ati arugupfa. Meshake na Abdenego na Meshake babwira umwami iti, umwami Imana uhoraho arashobora kudukiza uyu muriro. Arawudukiza, ivyo byo turabizi. Hanyuma nimba afise iyindi mipango twe tutazi, yuko ubuzima bwacu bugendera hanyene, naho nyene tworonka message ivuga ati murazigira, mugira muzigire, naho nyene ntituri prêt gukomprometa, ntituri prêt mwami, ntituri tayari. Turazigira ubuzima bwacu nakare, amaherezo singaha, turafisi wacu. Vuga ngo guhimbaza. Ndashaka guhimbaza, ndashaka kubaho ubuzima buhimbaza. Nico Imana impamagarira. Wibuke, ntuneglige kwimenyereza gupratika sa présence. Ubuzima ntibugubeshe gushikaho wibagira kuguma uri atashe, kuguma uziritswe kuri we. Kubera ko kuzirikwa kuri we niko guhimbaza. Hanyuma kumuhimbaza mu buryo buri pratique kuri terrain, niwe bushobozi budushoboza kumuhimbaza mu kuri no mu mpemu, mu bihe vyiza no mu bihe bibi. Iki ni gihe cyawe cyo guhimbaza. Muri iki gitondo hari abantu babiri dushaka gusengera hamwe. Bamwe bagizwe n'umugwi munini cyane, ni nk'ishengero ryose. Kubera ko Imana iraduhamagara gusohoka kuja guhimbaza.
hanyuma tuzogaruka muri programme tuje guselebra ubuzima twahimbajemo hariya. Ariko kandi hari uwundi mugwi w'abantu muri iki gitondo bavuga ati erega uwo mwami muhimbaza je ntituranahura n'umunsi n'umwe. Uwo mwami eske kwiyatasha nawe, gutangura urugendo rwo kugendana nawe bigenda gute? Nivyo bita gukizwa, gusengera abantu. Mona ndabibona rimwe na rimwe biba, jewe numva ndi tayari, ubuzima bwanje burimo mwiza umuzitanya, ndakeneye kunywana n'uwo mwami. Wowe uri ngaha muri iki gitondo dusengere hamwe. Ukaburi ngaha muri iki gitondo uvuga ngo ndashaka gukizwa, ahanye n'ucicaye mu kibanza cyawe byerekanishi ikiganza cyawe, tugusengere maze turangize igitondo cyacu twese twinjiye muri ubu bwato bw'abahimbaza, bw'abagiye kubaho ubuzima bwo guhimbaza mu mpemu no mukuri. Wowe hari inyuma, uri umupapa, uri umusore, uri umumama, uvuga ngo ndashaka kugira isezerano n'Imana, ndashaka gukizwa, ndashaka kwihana, ndashaka guhindurwa icyaremwe gishasha, mu nsengere. Ndi ngaha, ndarambiwe n'ubuzima bwo gufatwa mpiri, bwo kugaraguzwa gati na Satani. Nimumfashe mu nsengere, ndi ngaha. Byerekanishi ukuboko kwawe, tugusengere aho uri. Urahari? N'ikiganza cyawe cyonyine nkeneye, hama tugusengere. Urahari? Wow, urakoze. Bari guhezagire. Hari uwundi ari hagati hano akeneye ku buzima bwiwe buja ku murongo. Urakoze cyane. Hari uwundi barahari. Urakoze cyane. Urakoze abaprotokole sinzi yo muba mwanyikiye, igihe ntabitahura. Murakoze. Mwari mwicaye. Urakoze. Hari abandi bavuga ngo uyu n'umunsi wanje, ndakeneye kuva muri ubu buzima bwo kuzaza confusion. Ubuzima bwanje buranzazanye kandi buzazaniye n'abandi. Ndashaka gukizwa. Amaboko yanyu, mwebwe mwamanitse amaboko yanyu, bakeneye kubabona aba protokole babafashe, babaherekeze, babazane hano tubasengere. Hari abandi hariya. Urakoze. Hari mwene data yari yamanitse ukuboko. Ntibiteye isoni bene data, ntibiteye isoni. Hari n'abantu badategwa isoni no kuja kwiyahura, bagiye kurangiza ubuzima bwabo ngo buje muri Gehinomu. Ariko uyu n'umuhamagaro, nakamo kaguhamagara kwinjira mu buzima, gutangura urugendo, kunywana n'Imana. Twe muciye mubasiga. Hariho abigeme beza Satani afite umugambi wo gusambura ubuzima bwabo. Bari ngaha ariko bakeneye guha ubuzima bwabo Kristo, kuko niwe afise umugambi mwiza ku buzima bwanyu. Hari abapapa muri ngaha, ubuzima bwanyu muzi neza ko butaryoshe. Ubuzima bwanyu ni intandaro yo guhungabana kw'ingo zanyu. Yesu akeneye kubashira ku murongo, arabishoboye. Si dini, si giporoto, ariko ni Kristo. Ari hafi yawe. Kabakaburabe ari hafi yawe. Haleluya. Muze kudufasha gusengera aba bantu. Twama ni misi yose Yesu ndakugomba mukizana nitwagumana. Iyi si indirimbo yaba gusa, ariko natwe dushaka kwinjira muri ubwo bwato. Natwe dushaka ku buzima bwacu bwo guhimbaza Imana kuri terrain bukura. Hari ibanga yo kumatana nawe, gupratika sa présence, kwimenyereza gushira mu ngiro ibyo twizera, ibyo tuzi, ibyo dufise nk'ama conviction.
twamane. Duhaguruke twese mu bibanza byacu. Abagiye ku manza mwihangane gato turahejeje. Dusengere hamwe turangiza. Twamane. Twamane imisi yose. Hallelujah. Ndashaka turangiza dusengera hamwe. Aba bakiriko barabasengera. Turirimbire hamwe iki gitero kivuga ngo nitwigumanire. Nitwigumanire. Nyene ubushobozi. Nsinda amosha mabi. Iyo turi kumwe. Bigira isengesho ryawe kandi uti nitwigumanire. Nitwigumanire. Nyene ubushobozi. Nsinda amosha mabi. Ndashobora kukumvira iyo ndi atashe kuri wewe. Iyo turi kumwe nzohimbaza neza. Twamane n'imisi yose. Yesu wanje mukiza. Mukiza n'amahirwe. Nitwa twamane. Twamane imisi yose. Yesu I want to be a true worshiper. Urashobora kuzamura ijwi ryawe wisengere mu kibanza cyawe. Ubwira Imana ati ndashaka gukura. Ndashaka gukura. Ndashaka gukura mu kuguhimbaza. Ndashaka gukura mu kuguhimbaza kuri terrain. Ndashaka gukura mu buzima bwo kuguhimbaza mu mpemu no mu kuri. Ndashaka gukura. Ndashaka kugaragaza ishusho yawe. Ndashaka kurushizaho kumatana nawe. Ndashaka ko abantu ba mbere bamenya ubuzima umutima wanje wo guhimbaza ari abantu dukorana, ari abakiriya banje, umunzane wanje mu kibanza ndandarizamwo, kuri terrain, muri atelier yanje. Haleluya, yo kubaza, yo gufyatura amatafari, mu biharuro nkora nk'umukontable. Ndashaka ko abantu nkorera akazi aribo bantu bashingira intahe guhimbaza kwanje. Hanyuma indirimbo zizogira sense, amajambo mvuga azogira uburemerezi. Ariko muri uyu munsi, muri iki gitondo, nongeye kukwiha mwami. Birashoboka kukugororokera. Birashoboka ko bandaba b'abapagani ubuzima bwabo buguhindukirira. Babonye ingene ndaguhimbaza, babonye ingene nkora ibintu neza, babonye ukuba inyankamugabo umugayo kwanje. Haleluya. Abana banje bamenye ko ndi umuadorateur. Abakozi banje mu rugo bamenye ko ubuzima bwanje buguhimbaza. Haleluya. Abankoresha abakoresha banje bose bamenye babona ubuzima bwanje buhimbaza, maze baguhindukirire, baguhimbaze, bihane, bakugarukire. Urakoze data. Twese hamwe dusenge ngo mwami Imana, ndagushima. Ijambo ryawe nukuri nicirore, ndagiravyemwo, rinyeretse urugezo rwanje rwo guhimbaza, rinyeretse ibyo ntakwije. Ariko ndagushima kutancira urubanza. Umpamagaye muri iki gitondo
gutambukira muri ubu bwato kugira ngo ngende muri uru rugendo rwo kuguhimbaza mu mpemu no mu kuri, kugira ngo ishusho yawe, kamere yawe igaragare mu buzima bwanje. Abambona, abo dukorana, abo tubana, abana banje, umuryango wanje, bashingira intahe ubwiza bwawe, bashingira intahe ugusenga kwanje, bashingira intahe indirimbo ndirimba, bashingira intahe ukubaho kwanje. Ndagushima kuri ubushobozi bukorera muri jewe bunshoboza gushitsa ivyo. Ndaguhaye icubahiro, ndagukunda, nzoguhimbaza, nzogushira hejuru mu kubaho kwanje kose. Amen. Imana ibahezagire. Mwebwe muhisemwo ubwa mbere mu buzima bwanyu gukizwa, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu, kuwa kabiri ntimusibe 11:30 muze mu nyigisho z'ijambo ry'Imana kugira ngo mubandanye gufashwa.